twari dufise n'ikindi kibazo ngaha mu karere gisaze hiduhanze, ikibazo c'amahoro n'umutekano aha hakurya mu gihugu ca leta iharanira demokarasi ya Kongo. Mukaba muzi ko ico kibazo c'amahoro ngaha mu muryango w'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko twamaze gucifatira mu ntoki. Inama rero y'abakuru b'ibihugu iguma igikurikirana uko bukeye uko bwije. Muri iyi minsi heze twarabonye yuko hariho umugwi aho gushyira ibigwanisho hasi nk'uko twari twarabivuze, ahubwo wowe waciye wongereza umuriro. Tukaba rero twarakugira turabire hamwe icyo twokora cihuta. Twaragize rero inama novuga nti ni inama yo kurabira hamwe twese duhanahana ivyiyumviro ku cokogwa. Tukaba rero twasanze aha muri iki gihugu ca leta iharanira demokarasi ya Kongo hakenewe vyihuta yuko dufasha, kuko twari dusanzwe twarabivuze yuko abatazokwemera gushira ibigwanisho hasi, ingabo zigize ivyo bihugu zizogwaniriza hamwe abo base gushira ibigwanisho hasi. None rero ubu ico twabonye cihuta nuko ingabo z'ivyo bihugu zogenda icicaro gikuru zigatangura kwicaraho, hanyuma ibihugu bitari bwarungike ingabo navyo vyihuta, kuko twagiye gufata mu mugongo ico gihugu. No kuvuga yuko ugiye wese abagiye gukorana n'ico gihugu ca leta iharanira demokarasi ya Kongo. Rero twavuze yuko twese twokwihuta, ndetse turanaraba yene tuzokorana n'urya mugwi mpuzamakungu MONUSCO. Naho nyene turabona yuko hasanzwemwo n'izindi ngabo zo mu karere ka SADC. Abo bose twaciye tubona yuko vyihuta ko dukora inama iyo twise inama y'amahoro y'abakuru b'ibihugu bo mu karere. Ndetse rero twese twaramaze kuvyumvikana, turabona ivyokorwa vyihuta. Mbere baca baranansaba yuko kugira ngo duhe ingufu ibiganiro kw'igenekerezo rya 16 twogenda kubugururira ibikorwa vy'ibiganiro bizobera i Nairobi kugira ngo tubihe ingufu zikwiye. Rero murumva yuko nico twaciye tugikorerako, turongera turaraba n'ingene twoha abahinga umuhuza muri ivyo biganiro. Murazi ko ubuhuza nubwo mu karere, tukaba twaciye tubona yuko ibihugu vyose bigize ako karere vyorungika umuhinga, kimwe cyose kikarungika umuhinga aja gufasha umuhuza, nk'umugwi w'abahinga rero bazofasha umuhuza. Twarose n'akaryo rero ko kubonana n'abandi bakuru b'ibihugu dusanzwe dufitaniye imigenderanire n'u Burundi, cyane cyane novuga yuko nk'ubu mwumvise yuko ishirahamwe SADC naryo ryarungitse inteko ngaha muri leta iharanira demokarasi ya Kongo. Hakaba rero twarashoboye guca tubonana turayaga ku bijanye n'ico kibazo, cyane cyane uretse n'ivy'imigenderanire ko twumvikanye yuko mu kwezi kwa mbere cyangwa kwa kabiri bontumira nkagendera Afrika y'Epfo kugira ngo turabe ingene dutsimbataza imigenderanire dufitaniye. Umugwi uhuriyemwo ivyo bihugu bibiri waraje kugira inama ngaho i Bujumbura muri iyi ndwi nyene iheze, mwarabibonye. None nawe nyene rero mbere yaciye anadusaba yuko twoguma turiko turakorana nk'akarere karaba SADC, kuko twasanze hari ibihugu biri mu karere ka Afrika y'ubuseruko bisanzwe biri no muri iryo shirahamwe SADC. Aho novuga nk'igihugu ca Tanzania n'igihugu ca Malawi. Murumva yuko igihugu ca Tanzania dugisavye inteko kikaba gifise n'inteko ahandi, tudakoreye hamwe ntivyogenda neza. Tukaba rero tubona yuko bizogenda neza. Twarabonanye rero n'abandi bakuru b'ibihugu bamwe tuba dushaka yuko dutsimbataza imigenderanire hamwe. Ntitwari bake, hari abakuru b'ibihugu bo kw'isi yose. Murumva yuko ni benshi, bose twaguma twumvikana ingene twokorana n'igihugu ca Misiri. Turabonana turayaga turabira hamwe aho tugejeje intambwe mu byo twari twumvikanye tugiye gukorera hamwe mu iterambere. Turabizunguruka byose dusanga Burundi gushika ubu imigenderanire yifashe neza, kandi ibyo twumvikanye gukorana imigwi y'abahinga iri kwirabikorerako, ndetse n'abajejwe umutekano baba mu rwego rwo kwivuna basi, mu rwego rw'inyamiramabi, ndetse no mu iperereza bose bariko barakorana neza biteye bije imbere.
yego nawe atubaza ati mbega mweho bimeze gute nyuma y'ikiza ca corona n'ingwano iri muri Ukraine. Turamwiganira yuko n'isi yose twese biradukorako, ndetse tweho byonyowe nuko Burundi bwari busanzwe bwari busohotse buva mu bihano, bica biba urumva ibirenzeko. Arico gituma usanga rero abakunzi bacu baza bararaba ico bodufasha, akaba mbere muri iyo ntumbero yaciye aduha n'ingabire. Yaduhaye ingabire kuko yaciye atwemera yuko igihugu ca Misiri bariko barubaka umugwa mukuru wa politiki, yuko aribo bazotwubakira inyubakwa y'ubuserukizi bw'u Burundi mu gihugu ca Misiri, bakayubaka bakongera bagaca bayishiramwo ivyankenerwa vyose bikoresho, kubera arabona yuko duhanzwe na vyinshi. Rero murumva ko yadutezuriye, kuko umuntu agukuye gupanga abakugiriye neza, kandi turizeye yuko bizogenda neza. Igihugu ca Somalia twarabonanye, turarabira hamwe n'ubundi ngene biriko biragenda mu gihugu ca Somalia, mbere akaba mbere ashasha yuko tuvugana cyane bimwe vyimbitse ibijanye no kugarukana amahoro muri Somalia. Mbere we yaciye anasaba ko tworaba vyihuta tukamutumira akaza mu gihugu cacu kugira ngo turabire hamwe ivyo twokorana, kuko Uburundi buritangira cyane Somalia kugira turabe kazoza kavyo. N'abandi bakuru b'ibihugu rero bose twavuganye nuko bakeza Uburundi, barabukeza ku ntambwe tugezeko, haba mu bijanye n'amahoro, gusubiza hamwe, ndetse n'iterambere. Intambwe tugezeko ni nziza cyane, n'ibijanye n'intwari ibereye. Ivyo no sindagira cyane cyane ko twabonanye no mu nyamabanga mukuru w'ishiramwe mpuzamakungu, aho twavuganye ibibazo uretse ivy'amahoro mu karere, nawe nyene twaravuganye ibijanye n'iterambere ry'u Burundi. Aratwemera yuko we nyene agiye kwifatira ibintu mu ntoki kugira ngo abwire cyane cyane Banki Mondiale na FMI yuko hageze yuko twihuta kugira ngo bafate mu mugongo igihugu cy'u Burundi, kugira ngo natwe dushobore gutora akoyokwe. Yarakengurutse kungere turiko turakora muri aka karere. Mbere jewe by'umwihariko aravuga ati wewe nk'umukuru w'inama y'abakuru b'ibihugu bo mu karere twarabonye ko abishizemo ingufu nyinshi, kandi kuva ari utanguye kurongora iyo nama biraboneka yuko hariho iciyongeye ko mu bijanye n'amahoro muri Kongo. Acagoma dutera intege mbere, kubera mu kwezi kwa kabiri tuzogira n'indi nama ihuza ibihugu byose byo mu karere k'ibiyaga binini, ibihugu 12. Tuzogira inama muri uwo mwaka uza mu kwezi kwa kabiri. Akaba yanyemereye ko agiye kuraba neza indinganizo yiwe kugira ngo nawe azayizemwo iyo nama. Murumva n'iteka twaba dufise mu gihugu cacu, igihe umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu yobaje kudufata mu mugongo muri izo nama zose.